birashoboka ko umuntu abaho mu bugororotsi, birashoboka kuko Yesu nico cyamuzanye. Yasheshe amaraso kugira ngo duhinduke kugororoka. Abamwizeye bahinduka kugororoka kw'Imana. Ariko binashitse ukanyererana gato, amaraso ya Yesu arahari kugira ngo atweze. Kandi nucu ugenda uri proclama ngo umunyabyaha, turabagororotsi muri Kristo Yesu. Yaradutsindanishirije, amaraso yiwe atweza ibyaha byose. Ariho rero abakizwa b'abanyedini bitwaza ngo nta muntu ashobora guhaba hadacumura. Nivyakunanira uzumenye ko harabirinze. Mbega akarorero si Nowa gahemu. Nowa mu gihe ciwe Bibiliya iravuga ngo urunganwe rwiwe rwose barandavuye, araba homosexuelle, abakobwa araba lesbienne, barandavura. Ariko ngo Nowa we Uhoraho aramushima. Pourquoi pas murunganwe rwawe nawe utokwirinda? Birashoboka ngo nta muntu yoba hadacumura. Nivyakunanira hariho abagerageza bakirinda. Kandi burya ndababwire, ntibabazwa n'umunyabyaha kandi ntiyanka umunyabyaha, ariko yanka icyaha. Binagushikiye ugacumura na gato, ariko twari dukwiye kuvyirinda uko bukeye uko bwije. Hamagara ihane bicitwa vuba. Apana bimwe usambana ukarekerana, bimwe wibukarekerana, bimwe ubesha ukarekerana, ugaca usanga vyagumye bigerekerana. Wihane bicitwa vuba. Rero tuba abantu bagira imitima itanduye. Abafise imitima itanduye nibo bazobona Imana icyambere. Abafise imitima itanduye nibo bazogerera ku musozi wera. Na n'uyu munsi kuba mwihema ry'Uhoraho mukayaga n'Imana, atakintu kikuzibira ufise umutima utanduye, Imana murayaga neza, imigenderanire ikaba myiza cyane. Kandi bene abo bantu bafise imitima itanduye bazohabwa umugisha n'Uhoraho. Rero gerageza ugira umutima utanduye kugira umugisha w'Imana kugereko. Erega hari ikindi gihe umugisha wacu zibigwa n'ivyaha tugenderamo. Umugisha wacu kazibigwa n'intege nke ziri muri twebwe n'ivyaha bitanihanywe.